turabasuje kandi tubahaye ikaze bakunzi ba CB Entertainment. Twizere ko rwose mumeze neza cyane. Nje basuhuza rero ni Izabayo David, nizere ko rwose mumeze neza cyane, ibintu ari uburyohe bitewe n'ibyo tugenda tubagezaho byinshi cyane muri sport. Munyemerera muri aka kanya twiganirire kuri Premier League. Premier League ni Premier League iruze kuza kuri itariki ya 16 z'ukwezi kwa munani 2024 ni sezo 2024-2025 iraza kuba itangira. Nindire butubimburire se iyi championnat imeze bite byayo bya Premier League byose ni kuri CB Entertainment. Wowe ikigomba gukora tega amatwi yawe gusa ubundi uyumvire byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni uzi cyane na munyemerere mbanza ninjire mu mateka y'iyi Premier League. Iyi Premier League rero yafonzwe ku itariki 30 z'ukwa kabiri ni mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Imaze imyaka 32 yose ikinwa n'ama equipe 20. Iyi Premier League n'ibyo nababwiraga 30 z'ukwa kabiri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Iyi championnat nibwo yashinzwe, bivuze ngo imaze imyaka 32 ibayeho ikinwa kandi n'ama equipe 20. Aya makipe nandaza kuyabagezaho uko ayikina cyangwa se azayikina isezo. Ekipe ya Manchester United rero niyo kwisonga iyoboye ama ekipe yose mu gutwara ibikombe byinshi kuko ifite ibikombe 20 bya championnat. Iyi kipe ya Man kugira ngo mve ko ari ikipe y'ubukombe yashinzwe mu 1878, imaze imyaka 146 ibayeho. Iyo ni ikipe ya Manchester United. Ikipe ya kabiri yashinzwe mu 1892, imaze imyaka 132 ibayeho, ifite ibikombe 19. Iyo ni ikipe ya Liverpool. Kujya mu ma ekipe y'ubukombe atandukanye. Iyikurikira rero ni ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal yashinzwe mu 1886, imaze imyaka 137 ibayeho, ifite ibikombe 13 bya championnat, ikinira Emirates Stadium, stade yakira abantu 60. Amahoro yaragiye kuyifata neza neza. Iyikurikira ni ikipe ya Manchester City, ifite ibikombe 10, yo yashinzwe mu 1880, imaze imyaka 144 ibayeho. Iyo ni ikipe ya Manchester City, imaze imyaka 144 ibayeho. Wumve ngo ikipe ya Manchester United irusha ikipe ya Manchester City imyaka 2 gusa, imyaka 2 gusa. Iyikurikirana ni ikipe ya Everton. Everton nayo yaranyemeje cyane, yaje mu 1878, imaze imyaka 146 ibayeho, ifite ibikombe 9 bya Premier League. Ikipe ya Everton inganya n'ikipe ya Manchester United, bivuze ngo byaziye rimwe n'ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Everton ikinira Goodson Park Stadium iri mu mujyi wa Merseyside ya Liverpool, yakiri mu 39 n'abantu 522. Sada Mahoro irusha cyane. Hakurikiraho kandi ikipe ya Chelsea nayo ifite ibikombe 3 bya Premier League, ikinira Stamford Bridge. Ese rero naberaza kugenda bite nyuma yuko mabwiye amakipe 5 ayoboye mu bikombe bya Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubu ikipe ya Manchester City rero ni iheruka igikombe cya Premier League 2023-2024. Munyemerere twerekeze rero ku miterere ya championnat noneho sezo 2024-2025. Ese biraza kugenda bite? Byose ni CB Entertainment. Munyemerere rero ngaya makipe azesurana muri iyi sezo 2024-2025 uko ameze ndetse n'amazina yayo. Ni ikipe ya Manchester United izaba ihabaye na izabemburira iyindi. Manchester United rero na Fulham, Ipswich na Liverpool, Arsenal na Wolverhampton, Everton na Brighton, Newcastle na Southampton, Nottingham Forest na Bournemouth, West Ham United na Aston Villa, Brentford ni ikipe ya Crystal Palace, Chelsea ni ikipe ya Manchester City, Leicester City ni ikipe ya Tottenham Hotspur. Ayo niyo ma ekipe 20 azahatanira igikombe cya championnat muri sezo 2024-2025. Munyemerere twese cyane rero mbagezeho uko fixtures zimeze cyangwa se uko byifashe. Baratangira uyu munsi ku isaha y'isa 3. Ekipe ya Manchester United rero iraza kuba yakira ikipe ya Fulham ku isaha y'isa 3. Umuyobozi w'usifuri umukino mwita Robert Jones. Ni match ibuze kubera uri kuri Old Trafford Stadium. Naho ku munsi w'ejo kwa gatandatu ekipe ya Ipswich Town izakira ikipe ya Liverpool ku isaha y'isa 7 n'igice. Team Robertson uzasifura uyu mukino, bazakina kuri Portman Road Stadium. Ikipe Arsenal izaba yakira ikipe ya Wolverhampton Wanderers ku isaha y'isa 10. Uwite Gerard Gillett uzasifura umukino kandi uzabera kuri Emirates Stadium. Everton izakira ikipe ya Brighton and Hove Albion ku isaha y'isa 10. Simon Hooper uzasifura umukino.
azakinira kuri Goodson Park kuri stade y'ikipe ya Everton. Ikipe ya Newcastle United izaba yakira ikipe ya Southampton ku isaha y'isa 10. Wabita Green Wawson uzasifura umukino bazakinira kuri St James Park Stadium. Ikipe ya Nottingham Forest yo izaba yakira ikipe ya AFC Bournemouth ku isaha y'isa 10. Umwita Mark Oliver uzasifura uyu mukino azakina kuri City Ground Stadium. Ikipe ya West Ham United yo izaba yakira ikipe ya Aston Villa. Ikipe ya Aston Villa uko kubabaza Arsenal